sangwa isabukuru nziza ishengero vivante. Sikukuu njema kwako kanisa la vivante. Sikukuu njema kwako kanisa la vivante. Happy anniversary to you, living church. Happy anniversary to you, living church. Muri rusange novuga yuko intumbero twihaye novuga yuko 90% nakikira yuko intumbero twihaye twashoboye kwishikako. Kimwe mu ntumbero twari twihaye kwari kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, tuvuge ubutumwa bwiza. Hanyuma ngo ubutumwa bwiza nabwo ntibugomba kwijana atabikorwa bijanye n'iterambere. Byo twashoboye gushikako, twarashoboye gushinga amashengero hirya no hino mu gihugu, twarashoboye kubaka ibitaro nk'uko twavyemeye igihe twashikiriza umugambi wo gushinga ishengero. Twarashoboye kubaka amashure nk'uko mubibona no ngaha anye hariho ibikorwa bijanye n'amashure. Turafite ishure rimaze imyaka myinshi, ryatanguye imyaka 95. Turafise n'irindi shure rikorana na Ministère du Réveil en Afrique yitwa King School. Salut tout le monde! Nous organisons une fête de Pâques à l'école King School de Bujumbura. Ça va se passer le 17 avril 2019 de 11h à 16h. Il y aura beaucoup d'activités comme des jeux et bien d'autres choses. Et l'entrée sera seulement 2000 francs. Merci, vous êtes les bienvenus. Hello, my name is Rachel and I'm here to tell you about the following events. Do you know the difference between the British system and the Burundian system? Are you interested in bringing your child to King's School? Well, this is why we have an open day where the students get to show different people what we do here. It will take place on the 21st of March at the King's School Secondary, Avenue du Large, next to King's Conference Center. It will be from 10 to 4 p.m. During that time, there will be 3 programs that will be taking place: the club presentation, the Easter show, and the talent show. During this, you can come and enjoy with us. And one more thing, there will be food and drinks on that day. Please come and enjoy. You're all welcome. Turafise ibitaro, murazi yuko ari nk'ibitaro bakunze byiza cyane, bisanzwe bifasha abantu benshi cyane, haba kwijabe canke muri Rohero, aho bakunze kwita kwa David. Rero imwe muri rusangi novuga yuko ibikorwa twihaye, ihangiro twihaye 90% twashoboye kurishikako, kandi ahanini igikorwa twari twifuza cyari igikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza, naco gerekezwa n'ibikorwa bijanye n'iterambere. Ibyo byose twarashoboye kubikora. Murakoze. Holy Mountain TV.